Turabaramukije mwebwe mwese musanzwe mukurikirana ibiganiro bisanzwe bitambutswa kuri runo rubuga rwitwa Ntamburudahita TV. Amagara meza hamwe n'iterambere nibwo tubipfurije mu byanyu no mu banyu. Turabaye kandi ikaze muri kino kiganiro rero yaga muganga cuno munsi gisanzwe giteramije cyangwa se gitegurwa kikongera kigashikirizwa na jewe Jean Imana Irambona. Abari jewe ntaramanye namwe kuno muhinga mu buno munsi. Tegura ikiganiro ahantu byumvikana ko hadatuje hari urwamo ku kazi kubera yuko nyene imyanya yo gutegura yindi ahandi atari ngaha itoroshe. Ndafise rero icigwa nagomba ko tuvugana ku muntu mwanya muto tugiye kumarana. Ico cigwa naco kaba ari icigwa kivuga ku ndwara y'umugongo. No kuvuga ikibazo c'indwara y'umugongo ni kimwe mu bibazo bigiteye isibe hirya no hino ku isi, aha amagara y'abantu ahungabana bitewe n'uburuhe canke se n'indwara y'umugongo iturutse ku buruhe n'amakondisiyo y'ubuzima abantu basanzwe babayemwo mu buzima bwabo bwa misi yose. Dusanzwe tuzi ko hariho ubuzikumbure buruhisha, bugumye, bugoye, busaba inguvu nyinshi, nk'abikorera imizigo, nk'abakora ubuzikumbure bwo gupakura no gupakira ibintu. Aho kumbure twumvise ngo indwara y'umugongo twoca twibaza ko kumbure bobo aribo bagira ico kibazo gusumba abandi bose. Ariko mugabo kandi aho mperereye jewe hano ku kazi kanje ka misi yose murabona ko ndandaza imiti. Nkunze kubona abantu benshi ku mugoroba bahitana imiti y'indwara y'umugongo aho za wumva bakubwira muganga mpatwa tunini tw'uruhe, mpatwa tunini tw'umugongo. Hari no gusaba umuti w'umugongo ugasanga n'umwana afise imyaka iri musi ya 20. Kubera iki? Kubera ubuzima bwa misi yose n'ubuzi bakora usanga ari ubuzikumbure butuma umuntu agira ikibazo c'indwara y'umugongo. Rero ariko mugabo kandi umuntu akurikiranya karaba dusanga abafise ico kibazo c'indwara y'umugongo si babandi gusa twibaza yuko bakora ubuzi buruhisha bubabaje buvuna, ahubwo dusanga harimwo n'abantu usanga bakora akazi ko mu mabiro, basanga bakoresha imashini bamara umwanya muremure bicaye ku mashini. Abo bantu ugasanga rero nabo baragira ikibazo c'indwara y'umugongo. Burya indwara y'umugongo nzigwarwa n'abantu bakora akazi ko kwikorera imizigo gusa canke barima hariya ruguru kumbure mu misozi muri interieur oyaye habanamba. Ariko indwara y'umugongo uwari we wese ashobora kuyigwara bivanye n'akazi akora, naho kuba ko kwicara mu gihe atamenye ingene yovyifatamo. Kubera ko rero bayamaze ngo kwikingira kuruta kwivuza, vaut mieux prévenir que guérir mu gifaransa niko bavuga. Niyo mpamvu natwe rero twahisemo kubazanira ibintu bishika kuri 4 umuntu yokora kugira ngo bimufashe kwirinda indwara y'umugongo. Umuntu yokora ati none mbega nokora iki kugira ngo nikingire nirinde singware indwara y'umugongo. Umugongo wanje kugira ngo ntugire ingorane zandurutse ku buruhe bw'akazi ka misi yose, kuko murabona ubuzima bwarazimvye, abantu batunzwe no gusatira, niko abandi bavuga ngo gusatira, bazinduka bagenda ku mwitashe, bazinduka bagenda kuri mende bakondera akazi, kondera ibiraka, kondera ubwende bwo kwisumamwo. None rero umuntu yokoze ati mbega ni ibihe bintu nokora kugira ngo nikingire indwara y'umugongo bifashe kubaho ntasinzikajwe na kano kazi kanje ka misi yose. Muri kino kiganiro yaga muganga cuno munsi rero twabazaniye ibintu 4. Ikintu ca mbere tugomba kubabwira cofasha umuntu kwirinda no kwikingira indwara y'umugongo nuko ku bantu bayiterwa ahanini no gukora akazi ko kwicara umwanya muremure mu mabiro. Abo bantu ico bokora nuko bohindagura inyicaro ingene bicara, position ingene bicara, bagahindagura ukuntu bicara hadaciyemwo umwanya munini. No kuvuga nk'ubu hamwe ukicara wegamiye, ariko no kwegamira ntiwicare wegamiye ngo wegamire umwanya muremure. No kuvuga n'imiburiburi nturenze isaha udahinduye inyicaro ingene wicara. No kuvuga nimba wicaye wegamiye ukagereranya nk'inyuma y'isaha ugaca uhindura, ntiwicare wegamiye
ugacureza ukagira ukamera nk'uramvye amaguru urabibona, hanyuma ukicara gutyo ugakora akazi kawe, mu nyuma ugaheza ukagira ugahindura n'ubundi yindi position ukagororoka umugongo urumva ntiwegamiye, ntumeze nk'uramvye amaguru ukamera nk'ugorora umugongo kugira ngo ukore wo ugoroye. Rero umugongo kugira urawuhindurira ayo ma position izo nyicaro, muri ico gihe umugongo ntushobora kugusinzikaza bitewe n'uburuhe bwo ku kazi kawe ka misi yose ukora wicaye. Ayo mahani naho binabaye ngombwa ugahaguruka, kuvuga ico ntikibanguka, ariko mugabo bivanye naho ukorera kandi ko kumburenga ngo batobikubuza, birasaba yuko umuntu rimwe na rimwe yocishamwo agakora ahagaze, utwo yandika akatwandika ku mashini kuki ibyo asoma, hanyuma agahaguruka. Ico rero cyari kimwe mu bintu umuntu yokora bishika kuri bine tuzanwe no kubashikiriza muri kino kiganiro yaga muganga cuno munsi, aho tubonye yuko umuntu bisaba yuko ahindagura inyicaro ukuntu yicara, hamwe akegamira, ahandi akamera nk'uramvye amaguru, ahandi akagororoka no kuvuga akagorora uruti rw'umugongo, ahandi naho bigasaba yuko umuntu no guhaguruka yohaguruka akamara n'umwanya kanaka ariko arandika canke ariko arasoma ibintu ku mashini yiwe mu biro vyiwe ahagaze, kugira ngo bikunde umugongo ntumare igihe kirekire wicaye inyicaro imwe position imwe, hanyuma ngo bihave bigutera ya ngwara y'umugongo iterwa n'uburuhe bwo ku kazi. Ikintu ca kabiri muri bino bintu bine tugomba kubashikiriza ni ikintu kivuga yuko umuntu akwiye kugumiza uruti rw'umugongo rwiwe rugororotse iyo yicaye. Ni ukuvuga umuntu agaharanira yuko uruti rw'umugongo rutohetama canke ngo yegamire gutya umwanya muremure, ahubwo agaharanira yuko rwoguma rugororotse. Iyo umuntu aharaniye yuko uruti rw'umugongo rwiwe aruguma rugororotse, biratuma iyo ngwara y'umugongo umuntu ayikingira, ugasanga ntimufashe, ntimusinzikaje, ntabaye nk'abandi ngo yame ku miti, yame ahitana imiti kuri farumasi ngo muganga nka twatu n'imitwe uburuhe, muganga nka twatu n'imitwe uburuhe. Kubera iki? Kubera yuko uruti rw'umugongo rwiwe ahora agerageza guharanira yuko yokwicara akaguma agororotse, kuko iyo umuntu amaze umwanya muremure yicaye, ibi n'ibindi by'amaritirate tutarenze kuvuga, iyo umuntu amaze umwanya muremure yicaye yegamiye cyangwa se uruti rw'umugongo rwiwe rugize ruhetamye, biraruhisha hariya muri turiya numva ngo ni ingasiro z'uruti rw'umugongo, ugasanga rero biciye bituma umuntu agwariramwo ingwara y'umugongo. Ikintu ca gatatu rero muri bino bintu bine twabazaniye bishobora gufasha umuntu kugira ngo yikingire ntagware ingwara y'umugongo iturutse ku buruhe bw'akazi umuntu akora mu buzima bwiwe bwa misi yose. Ica gatatu ni icuko umuntu ngo yoza aracishamwo akigorora hadaciyemwo umwanya muremure, ni ukuvuga ukagereranya ku buryo hatocamwo igihe kirenze isaha utigoroye, kujya ku muntu yigorora ahagira akagorora mu kiyunguyungu umugongo, kugira ngo bikunde umugongo ugirente use naho ugiwa akantu ko kugirane ko kugorororwa ko gukandwa ko kugirane kugira ngo woroherezwe. Rero bisaba yuko mwebwe mukora akazi karuhisha umugongo ko kwicara umwanya muremure mu mabiro muri ku mashini cyane n'ubundi buzi bwose, mwumva yuko umugongo wanyu ubangamiwe, ukwiye kugereranya n'imiburiburi rimwe mu isaha ukagira ukigorora, ukagira utuntu umengo n'utu exercice physique, umengo ni imyimenyerezo ngorora mubiri, ukigorora kugira ngo uruti rw'umugongo rwawe rworoherwe rumererwe neza, hanyuma ushishikare kugira amagara meza. Nuko rero ni ibyo bintu bitatu tumaze kuvugana, aho twabonye ko icyambere kivuga guhindagura inyicaro cyangwa position y'ingene wicara, ukagaragaza uburyo bwose n'imiburiburi buri saha ugahindura ingene wicara, no kuvuga ukigorora. Tubonye muri iyi ntuze ya mbere ivuga ngo umuntu yohindagura inyicaro yiwe ingene yicara, akaramvya hamwe akegamira, ahandi akagorora umugongo, bishobotse no guhagarara ugahagarara. Twabonye ikigira kabiri yuko ari ukugumiza uruti rw'umugongo rugororotse, ugaharanira yuko uruti rw'umugongo rutumara umwanya muremure ruhetamye,
canke se wegamiye canke se rumeze nk'urugize nk'urwigonza ahubwo ugahanura yuko uruti rw'umugongo rwawe rwogumana position rugororotse. Hanyuma twabonye kandi ko ica gatatu naco kivuga yuko umuntu yogerageza uburyo bwose akazacicamwo akigorora, akagorora umugongo wiwe, ikaba nk'imyimenyerezo ngororamubiri, akaba nk'uri karanonora umugongo kugira ngo bikunde ntuhave ugira usinzikara. Ikintu ca nyuma rero ca kane muri bino bintu bine twavuze ko tubashikiriza byofasha umuntu guharanira kutagwara indwara y'umugongo itewe n'uburuhe bwo ku kazi, no kuvuga bisaba yuko umuntu yoza acishamwo akagendagenda akava aho asanzwe akorera, nimba ukorera muri sare y'inimero 5 ukavangaho ukagera nko muri sare y'inimero 10, akantu gato ucishamwo udatwaye umwanya munini w'akazi, canke mbere bibaye ngombwa ugahaguruka ukavaho wari wicaye ukagenda nk'ugiye kurondera amazi yo kunywa, canke ugahaguruka ukamera nk'ugiye ku toilette, canke ugahaguruka ukamera nk'ugiye kurondera urupapuro, canke ugahaguruka ukamera nk'ugiye kurondera ikaramu. Mugabo hakabaho impamvu ituma n'imiburiburi rimwe mw'isaha ushobora guhaguruka ukagenda kugira ikintu kanaka gituma uhaguruka ukava aho wari wicaye. Muri ico gihe rero bica bituma indwara y'umugongo yari kugusinzikaza itabika gusinzikaje kubera yuko wagiye uracishamwo ugahaguruka ukagenda kurondera ikintu kanaka ahandi hantu atari ngaho usanzwe ukorera. Nuko rero mwebwe mwese mwashoboye gukurikirana kino kiganiro kuva mu ntango gushika mu herezo, turabashimiye cyane. Ni bino bintu bine twari twabateguriye byofasha umuntu asanzwe akarirwa n'ikibazo cy'indwara y'umugongo cyane mbere naho yo bitaramukarira, ariko mugabo akaba akora akazi gatuma yicara umwanya muremure ku kazi, cyangwa akaba akora kandi kazi n'akatabara akazi ko kwicara umwanya muremure ku mashini mu biro, mugabo akaba akora akazi gatuma umugongo woroha akamara umwanya muremure kumbura, ariko arakora akazi gatuma umugongo woroha. Ni bino bintu bine twabateguriye kubayagira kugira ngo bibafashe kwikingira indwara y'umugongo, kugira ngo ntimwamike imiti ya misi yose. Duciye mu ncamake rero tukabigaruka kugira ngo mubitahure neza ko mwavyumvise. Ikintu ca mbere twababwiye ko ari ikintu cyo kuhindagura inyicaro, ugahindagura position wari wicayemwo kugira ngo rimwe mw'isaha uhindure ukuntu wari wicaye urambije ugatuhindura ukicara umeze nk'ubegamiye, hanyuma ugahindura ukicara umeze nk'ubugororotse, gutyo bishobotse mbere no guhaguruka ugahaguruka, ahandi naho ukicara umugongo usa n'ubugororotse, utega umugongo ugahamya ko rugororoka. Hama bwa kabiri twabonye yuko umuntu yoharanira yuko mu nyicaro ziwe yogerageza uburyo bwose umugongo ntuze wicara mu nyicaro imeze nk'aho umugongo uhetamye, ahubwo umugongo wame ugizene ugororotse. Ubwa gatatu nabwo twabonye yuko umuntu yoharanira ko yoza arigorora n'imiburiburi rimwe mw'isaha ugacishamwo ukigorora, ukagorora umugongo kugira ngo kumbura uworohereza nawe ugirene nawe uryoherwe. Bwa nyuma nabwo twabonye yuko umuntu yogenda arava aho yari yicaye akagendagenda agacishamo akantu ko kugendagenda kadatwara umwanya muniniya, ukagenda nk'ugiye gutora ikaramu, nk'ugiye gutora impapuro, nk'ugiye gutora kumbure encre collecteur nimba ukora mu ntuze mu biro, cyangwa ukamera nk'ugiye ku toilette cyangwa gutora amazi yo kunywa, hanyuma ugacugaruka ugatubandanya akazi kawe ka misi yose. Gutyo bizogufasha kutagira ikibazo c'indwara y'umugongo iturutse ku buruhe bw'akazi. Nuko rero mwebwe mwashoboye kubona natwe kuva mu ntango gushika mu iherezo rya kino kiganiro, turabashimiye cyane. Naho ubutamva ikiganiro yaga muganga, aho tuzoba dufise ibindi tuzoba tuvugana namwe kumbure. None rero wewe wari ukurikije kino kiganiro ari ryo rya mbere, cyane se wari ukurikirana bino biganiro bisanzwe bitambutsa kuri Ntambwe Data TV, ariko mugabo kabikurikirana utari yabonesha, twogusaba ko dushigikira mu kwiyabonesha kugira ngo igihe cyose twashyize ku biganiro nawe uronke message kumenyesha ko twashyize ku biganiro, kandi natwe ivyo biradufasha kubona ko tudatamba twirorera. Urashobora gufyonda kuri like ukunze no video cyangwa se bino biganiro byacu, mbere binabaye ngombwa byo bagiza gusumba munabisangije n'abandi inshuti n'abagenzi nabo bakagira bakabiraba bikabafasha nkuko namwe byabafashije. Naho utaha mu kiganiro yaga muganga.